Ndongeye ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Abadukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane wa Afurika, bari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru ariko aravugwa, amakuru yizewe, amakuru agezweko ariko aratangazwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, turibanda cane cane ku mutekano, twibande kuri politike no mu kibano, aho ibintu bibandanya kuba bibi cane. Tuyatanguriye ku ngingo zivugwa muri politike n'umutekano, aho ibintu vyayangaye muri komine Mabayi na Bukinanyana, ngaho ni mu ntara ya Cibitoke. Ibintu bibandanya kuba bibi cane ku mutekano, bivanye nuko abanyagihugu baraye batwiganiriye ko babonye abagwanyi, hibonekeje abagwanyi mu kibira. Ico kibira kiri mu buraruko bushira uburengero mu ntara ya Cibitoke, muri komine Mabayi na Bukinanyana zo muri iyo ntara, ngo hakaba hari abagwanyi babonetse mu kibira. Igisirikare c'u Burundi kikaba catanguye kurungikayo abasirikari benshi ngo bagiye kugwanya ico gitero c'abo bagwanyi banyegeje ngaho muri ico kibira. Naho kandi tukaza kubabwira ukungene ibintu bibandanya kuba bibi cane mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abasirikari b'u Burundi ngo boba bafashe abagwanyi batandatu ba M23. Abo bagwanyi batandatu ba M23 bafashwe n'igisoda c'u Burundi. Abasirikari bari ngaho muri ico gihugu ca Kongo bariko barafasha mu ngabo za SADC, harimwo Abatanzania, Abanyafrika y'Epfo n'Abarundi, aho bariko bararindira bagwana n'izo nyeshamba. Bakaba rero kuri ubu ngubu ngo batandatu baciye bafatwa, abandi baricwa, abandi barakomereka, batandatu bafatwa ari bazima, navyo tukaza kubibashikiriza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, akihagera ku kibuga c'inkino Stade do Martyr, hakaba habaye ibidasanzwe, aho bashakaga ko umukuru w'igihugu, aho uruhande agenderamwo rutandukanye n'urwo yari asanzwe agenderamwo nk'umugabo n'umugore we, aho baciye babahinduranya abajejwe protokole n'umutekano umukuru w'igihugu. Ariko mu nyuma gatoya, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba yabonye ko ivyo abo bagabo bakoze atari vyo, aca abihindura, asubira kugenda uko bariko baragenda mbere. Iyo video nayo ikaba yatangaje benshi, ikaba yatunguye isi muri rusange. Reka tumira mate, turaza tugaruka inkuru imwe ukwayo, idonido, ntuze utangwe. Nkuko nari mpejeje kubikubwira, reka aya makuru tuyatangurire ngaho mu ntara ya Cibitoke, intara ishira uburaruko bushira uburengero bw'igihugu c'u Burundi. Iyo ntara rero, amakomine yayo, komine Bukinanyana na komine Mabayi, ngo hakaba hagaragaye abagwanyi, abagabo bitwaje ibigwanisho bicira umuriro. Bikaba bivugwa ko abo bagwanyi ngo vyoba bahamaze indwi yose baboneka ngaho muri ico kibira. Abenegihugu baja gusenyayo inkwi zo
cana bakaba barabonye abo bagwanyi kandi ngabo bagwanyi bamwe baranasohotse ikibira baca baja ngaho mu mihana ihanamiye ico kibira mu komine ya Mabayi mbere ngo na komine Bukinanyana naho babonetseyo bagaragayeyo. Igisirikare c'u Burundi rero kuri ubu ngubu bakaba ngo bafashe ingingo ikomakomeye cane yo kuja kurungika abasirikari ngaho muri ayo makomine ahanamiye ico kibira ca Nyungwe ku ruhande rw'intara ya Cibitoke uko ico kibira kiragenda kikagera muri komine Matongo yo mu ntara ya Kayanza. Ibintu bikaba biboneka ko umutekano ushobora guhungabana, hashobora kubaho kurasana kw'izo nyeshamba mbere n'igisirikare c'u Burundi. Ico gitero kikaba kiboneka ko umwanya n'umwanya gishobora kuba abatari bake bagize ico bagikomakomeye cane. Ni mu gihe hari humvikanye abagwanyi bakumvikana muri Bujumbura, abagwanyi ba Rede Tabara bakaba bivugwa ko hishwe abantu benshi cyane bishwe n'izo nyeshamba. Ubwoba ni bwose ngaho muri komine Mabayi na Bukinanyana, komine zo mu buraruko mu ntara ya Cibitoke. Barabona ko hashobora kuba ibintu bibi cane, kuba umutekano ushobora guhungabanywa n'abo bagwanyi. Ica bikoze igipolisi n'igisirikare bakaba bariko baranyuragirana ngaho muri ayo makomine, biboneka ko hari igitigiri cyinshi, igitigiri kininiya cane c'abasirikari b'u Burundi imbere n'abapolisi. Naho nituva ngaho mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu c'u Burundi muri iyo ntara ya Cibitoke, tutarohava ngo abo basoda canke uwo mugwi w'abagwanyi biravugwa ko ngo woba warabonetse ujabuka mu ruzi Rusizi, bajabukira muri komine Rugombo, hama baca baraduga bafata komine ya Mugina, bahabwa ngo indaro n'abenegihugu muri ayo makomine, ngo bashobora kuba ari bo babahaye indaro n'indya, mu nyuma bataha muri komine Mabayi binjira ikibira. Uko ngo amakuru rero akavuga ko abo bagwanyi bo bari aba Rede Tabara baciye bava mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Tuve ngaho mu Cibitoke tuje mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abagwanyi ba M23 ngo baraye bafashwe ari 6 n'igisirikari c'u Burundi, abandi ngo bakomeretse, abandi baricwa, ibiziga vyabo birajanwa. Amakuru aravuga ko rero abo bagwanyi bafashwe kuri ubu ngubu ngo bacungerewe mu kampi igizwe n'igisoda c'u Burundi, aho bariko barafasha ingabo za FARDC kugwanya iyo mihari yitwaza ibigwanisho, cane cane abo basirikari b'ishamba ba M23 bafashwemwo 6 bose. Kuri ubu ngubu igisoda c'u Burundi kikaba gishobora gusaba ko cosubiza abo basirikari 6 nabo bagasubizwa abarundi bafatiwe ku rugamba n'ingabo z'inyeshamba za M23. Naho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye agishika i Kinshasa kuri Stade du Martyr, akaba harabaye video idasanzwe yagizwemwo uruhara n'abajejwe protokolo n'umutekano w'umukuru w'igihugu, aho ngo baciye banyuranya aho umukuru w'igihugu yakabaye ahagarara canke uruhande yakabaye agendamwo n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye, ariko ngo hakiri gato video ishika nko ku masegonda 30 yabaye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yahise abihindura agaruka mu mwanya wiwe, aho yarasabwe kuva mu mwanya we bakagurana n'umukuru w'igihugu, aho vyaboneka ko umugabo yagomba kuba ahagaze mu mwanya w'umugore, umugore nawe agahagarara mu mwanya w'umugabo.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bize bigushikira.